Nibera irakoze kuri mikro imbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Reka ndabaramutse nongere ndabaha ikaze mu kiganiro batega abiri wungure ubwenge mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Ati uyu munsi rero tuza kuyaga kuki Leta y'u Burundi irahimiriza urwaruka gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo gwijukire imigambi y'iterambere ndetse ruha akazi n'urundi rwaruka. Ni no kuri iyo mvo rero turi kumwe n'umukenyezi Emeline Kamikazi, n'umuyobozi w'ikigo cigisha urwaruka inyigisho zerekeye kwitunganiriza imigambi, ikigo Sijebu cashinzwe n'ishirahamwe abiri Burundi. Ahagiye kutuyagira rero ingene bafasha urwaruka muri ico kigo babicishije mu kubatunganiriza inyigisho zerekeye kwitunganiriza imigambi. Agiye kutuyagira kandi atwereke akamaro ko gukurikirana izo nyigisho, atwereke akamaro k'umujene akoze umugambi inyuma yo gukurikirana inyigisho, adutandukanirize umujene yakurikiranye inyigisho canke yihaye intumbero yo gukora imigambi hamwe n'umujene arorera akazi ka leta, ndetse agire n'akamo ateye urwaruka ruriko radukurikirana muri rusangi. Turamuhaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane, murakoze ku butumire mwaduhaye. Ego imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina tubasabe mutwidondore ndetse muramutse n'ariko barakurikirana ikiganiro batega abiri wungure ubwenge. Nitwa Kamikazi Emeline, nkaba ndongoye ikigo Centre d'incubation des jeunes entrepreneurs du Burundi cyashizweho n'ishirahamwe ya abiri Burundi. Nkaba ndamukije cyane abakunzi b'ikiganiro batega abiri tugira tubane muri zino nyigisho zitoyi tugomba dusangire muri kano kanya. Ego cyane, mbega nk'utazi ikigo Sijebu mwotubwira muri make ico kigo icarico? Ikigo Sijebu nakivye mu majambo yose, Centre d'incubation des jeunes entrepreneurs du Burundi, cashizweho n'ishirahamwe abiri Burundi, kije gusahiriza abajene kugira ngo bige ingene bo kwitunganiriza imigambi batarinze kuzera amaso bya bindi twese duheza amashure twese tukaba turindiriye ko ari nakaduha akazi, ariko kugira ngo tukabura abajene bumve ko bashobora gukora bakitunganiriza imigambi yabo bagaha n'akazi n'abandi bajene kugira ngo ko twokwiteza imbere twateza imbere n'Uburundi bwacu. Ego nk'umuyobozi w'ikigo Sijebu, mbega muri make nihe ntumbero nyamukuru yatumye ico kigo gishingwa? Intumbero nyamukuru nari navuze muri introduction, intumbero nyamukuru ni kugira ngo tukabure abajene muri ya mbona kazoza ya abiri Burundi yo kufasha abatishoboye kugira ngo bashobore gukora, abajene n'abamama kugira ngo baze bashire inguvu cane mu gukora cane kugira ngo biteze imbere. Muri kino gihe tubona ko hariho abamama benshi batarabona ingene bokora, ingene borondera kugira ngo je nkunda kucita tugira amagara n'amafaranga, niko nkunda kuvyita, tugira amagara n'amafaranga. Mu gihe ubayeho neza, mu gihe ufise ibintu biguteza imbere, iyo uri kuriteza imbere ufise ico uri kurarondera kandi kikakwitaba, ugira amagara meza, ukagira n'amafaranga, ukagira n'ubuzima bwiza. Ego rero niyo ntumbero turashaka ko abajene bumva cane ko bateza gukora, bumva cane ko bategerezwa gukora. Ndakunda kugashimikira kwa kantu kuko ureze amaboko nukuri Uburundi bwose bwosinzira, kuko urwaruka nibwo Burundi bwejo. Ego kandi nk'umuyobozi w'ikigo cigisha urwaruka Sijebu ajejwe gukurikirana urwaruka ruzoba aba entrepreneur, iyo bavuze kwitegurira imigambi urwaruka go kumva iki muri make? Aho urwaruka no kumva ko go kumva gukura amaboko mu mpuzu, kuko iyo tuvuze inyigisho nkarishabwenge tuba dushatse ko bakura amaboko mu mpuzu, bumve ko ubunye tutakiri muri ca gihe tuba twiteze ngo ninaheza amashure ngo nzoronka akazi
ego simvuze ko gukora akazi ari bibi ni vyiza ariko n'abakora akazi ubunye barashobora kwitunganiriza imigambi isahiriza wa mushahara bari baronka wo ku kwezi kugira ngo iyo bariko barakora tugira imana ko dufise n'uburorero bwinshi bw'abakoze batwitangiye imbere usanga bakoresha n'abandi benshi afite iyo bariko barakora iyo bafise umugambi iciza nuko ubu uri kuragwanya agashomeri kuko uzoha akazi abandi ba jeune benshi abandi urwaruka nkabo bakabaha akazi urwaruka nago rukaboneraho kugira ngo babone uwa mbere ingene yabigenjeje nabo bakomeze kwagura imigambi babone ko bishoboka kuko ujya yarabishoboye nawe urabishoboye ariko muri uko kubishobora bisaba ko uvyumva ukabona ko bikenewe ukabona ko dukwiye kuva muri bwa Burundi abakobwa umengo ntibashoboye muri bwa Burundi umengo umukobwa agiye imbere birateye isoni muri bwa Burundi umengo ubuzinu bw'abagabo gusa abagore nabo kwifata neza bakiraramira bakarindira icumugabo azanye ariko twese tugiye hamwe tugashira inguvu hamwe by'ukuri uburundi tuzobuteza imbere atawusigara buhunga yiruka arondera handi ariko ugasanga uburundi bwacu bwabaye bwiza umuntu aronka icafungura n'icafashisha abandi ego cyane tukiraho nyene mbega rwaruka rubitura muri inyigisho zimeze gute oho urwaruka mwakira kugira muri inyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi n'urwaruka rufise imigambi ruzokora canke n'uwari we wese mpereye kuri ako kanyuma urwaruka ntidukumira hariho uwasanzwe afise umugambi yaramaze no kuwutangura akeneye ubufasha bw'uwavyize azi aho yohera naho yohereza azi les risques ama obstacle yose ayazi rero urwaruka rwose rurahawe kaze muri centre d'incubation des jeunes entrepreneurs du Burundi CJEBU baze hariho abashobora kubafasha kugira ngo babigishe ingene botunganya imigambi yabo bikagenda neza yaba utaratangura na rimwe mugafise iciyumviro yaba n'ufise umugambi akeneye ko bamuha umuco w'ingene yobigenza hariho formation tutanga ku abantu babinonosoye barahari kugira ngo urwaruka rugende ruzi ivyo rugiyemwo bakabikora neza kandi bikarisisa ego twari tuvuze ati mbega mubaha inyigisho zimeze gute inyigisho tubaha turabaha inyigisho ziri navuga mu gifaransa ko ziri clair kuko iyo umaze kuza muri izo nyigisho urabona ubudasa n'ingene wari wiyumvira umugambi wawe utaraja mu ba expert babinonosoye babizi kandi bamaze gufasha n'abandi bakabona ingene ibintu bigenda hariho ibyo tubaha hariho ukuntu biga hari ico twita analyse du marché kuko aba jeune benshi barabona umuntu yagiye mu gikorwa kanaka ukamengo amwiganye vyo genda neza ariko simpaka bigende neza kuko ntubuzi ubumenya bifiseko ikintu cyose gisaba ko umuntu akigiramwo ubumenyi hari analyse du marché harabaho na evaluation des risques ukiga neza ama risque yose ushobora guhura nayo n'ingene wayatorera inyishu n'ingene upresenta neza projet yiwawe kugira ngo ibe projet novuga ukabona neza wakarikiye neza ko ari projet yunguka kuko itunguka urabibona barakwigisha neza n'ingene ukarikira ingene ushaka ko projet iba rentable cyangwa itari rentable rero ni muri iyo ntumbero tubashira muri ivyo bihe byo kwiga no kunonosora neza ama projet yose y'ubwoko bwose yaba uburimyi yaba ubworozi yaba ubudandaji kugira ngo muri umwe wese abafise ikintu ciwe yumva ko akunze kandi umuntu akunda kurima ve muwonye nawe nyene turamufasha uzi korora akamva arabikunze turamufasha uzi kudandaza turamufasha nukuri ni ikigo caje hageze kugira ngo urwaruka ruriko ruradukurikirana rutahure
mbega n'irihe tandukaniro riri hagati y'urwaruka rukora imigambi atanyigisho rufise hamwe n'urundi rukora ibyo guriza? Itandukaniro rirahari cyane kuko iyo uri gukora ibintu wanonosoye neza, wamaze kugirira plan imeze neza, niyo ugize akagorane ntabwo ugwa mu gahundwe ukumva umengo wobiheba, kuko uba ufise ico wisunga, ufise base nziza, ufise ibiharuro wakoreyeko ushobora gusubiramo. Ariko aho bitandukaniye n'urundi rwaruka, utigeze uja mu nyigisho uvuga ati nanaka byaranse, naje ngira nico gituma byase sidoyi wanje, ntabwo ibi bintu ari ivyanje, ugasanga urarasha facilement. Ariko ubundi warabyize urazi ko hashobora kubaho intambamyizi na ziriya, hamugasubira ukavyura byanse muri uyu mugambi ukaja mu wundi, kuko uba wamaze kwitwa entrepreneur. Mu entrepreneur rero ntarekura facilement, ahubwo arava muri iki kicanse akaja mu kindi, komsa akabandanya yagura akarere. Mwakoze. Ego, urakoze cyane nawe. Hariho gwaruka iyo babwiye byo kwitegurira imigambi batavyumva, ahubwo barindiraho bazoja n'amadosiye kugira ngo baronke akazi. Mbega n'irihe tandukaniro kandi riri hagati y'ugo gwaruka hamwe n'umujene yamaze gufata intumbero yo kwikorera imigambi yo kwiteza imbere? Itandukaniro rirahari kandi novuga nti ni rinini kuko abataramenya, abatarumva ko boja mu migambi kugira ngo biteze imbere, no byita mu gifasi ko ari ignorance. Kuko nta muntu numwe atabona ingene Uburundi bukeneye abakozi, rukeneye urwaruka ruriyeveye mu bintu byo gukora kugira ngo bashobore gukura amaboko mu mpuzu, bave muri ibyo bintu byo kurondera ubuzi bumva umengo akazi katabonetse barapfuye. Kandi dufise byinshi twokora, byinshi twofashanya. Hariho n'imigambi y'amakoperative iriho ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ego, tumenyereye twumva hirya no hino muri centre d'incubation des jeunes entrepreneurs. Aussi hariyo amakoperative abeje Burundi yankadra neza na neza. Umaze kubona ingene bakora, ingene barima, bakimbura, borora, zikagwira, ugasanga ubunye umuntu nakiririra ikintu na kimwe afungura, nakiririra amahera yo ku mufuko, usanga ari ibintu novuga ko ari ibintu umaze kubibona ukagendereza ingene abandi babayeho, bamaze kumva ko bokora kugira ngo imigambi y'iterambere, ucabona vraiment ko wasizwe n'amajambere. Turahimiriza ubwaruka cyane kuvyumva kugira ngo baje hamwe n'abandi. Cyane ico kintu c'amakoperative kirakomeye gose. Yego, iyo bagiye hamwe bakora ibintu by'agatangaza. Urashobora gusanga ko barima amahegitari n'amahegitari, ugasanga bako barorora, bafise inkoko nyinshi cyane, ingurube nyinshi cyane, inkwavu nyinshi cyane, ku buryo uvuga uti nukuri ibigori byinshi cyane, ku buryo uvuga ati ubu mbega abo bantu inzara nta kibazwa muhiri wabo. Kumva ni ibintu biryoshe ko inzara irababaza. Ego, kumbe twavuga ko umujene yamaze kwijukira imigambi y'iterambere, usanga ariko arasiga uwo aroreye yajana amadosiye akamusiga no mu iterambere. Ngira abajene bariko batwumviriza baravyumva kandi barabitahura. Uyu munsi muratanga inyigisho mu kigo cijebu, none inyuma y'izo nyigisho muca mubakurikirana gute kugira ngo ibyo bize babivyaze umusaruro? Abajene baronse inyigisho iyo bamaze guheza gutegura umugambi wabo, hariho ababafasha, hariyo turabaha de contact, babazi naho dukorera, barashobora kuza tukabaha de conseil kugira ngo ibintu byabo bibandanye bigenda neza. Kuko arashobora kuba yagize formation gusanga ari ahantu yibagiye, ariko turafise abahinga babinonosoye neza bari hajya, bashobora kuza bakabafasha atabirebire, atangorane nimwe haciye, kuko nico twahamagariwe. ni tubikora tubikunze, turifuza ahubwo ko boza ari benshi ku buryo atamujone n'umwe yasubira kuvuga ngo yarabuze icakora canke hari ico atamenye. Ariko ku bwa cijebu
turifuza ko abajene bose bokwirukira bagahurumbira kwiteza imbere ibikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo Burundi bw'ejo zo Burundi bumeze neza cyane. Mbere yuko turangiza rwaruka rutari ruke rushaka gukora imigambi ariko rukavuga ko rubura umutahe wo gutangura. Mbega ico kibazo mukivuga kiki nk'umuyobozi w'ikigo cigisha abantrepreneur b'ejo hazoza? Aho nagomba nkebure kandi ndanaremesha abajene bose baza ko bafise imigambi mugata amafaranga bafise kuko leta yarashizeho ibigo bijeje gufasha abajene bose bafise imigambi iteguye neza bakayiga iyo babonye ko ari umugambi umeze neza kandi uzotanga umusaruro ukamufasha ugafasha n'abandi. Ico onye leta yarashizeho ibigo hariho payeje hariho bije n'irya figa byose bihari kugira ngo bifashe urwaruka ahubwo sinumva ahubwo ingene baronka n'abasaba bakeyi kuko abajene bose bari bakwiye ahubwo kubirukira guhurumbira ivyo bigo kugira ngo bibafashe biteze imbere. Mbega niyihe mpanuro mwotekerera urwaruka ruriko ruratwumviriza kugira ngo umva akamaro k'inyigisho nyungurabwenge iruhande y'amadiplome ruba rufise? Jeno hano urwaruka rwa kino gihe hariho byinshi bisamaza, hariho byinshi turitwararika amafilme, turitwararika ibindi bintu bisamaza, amadanse, turitwararika amamanza agezweho y'umwanya wose y'ama-anniversaire, bidutwara n'amahera menshi, bitwara n'uburyo bwinshi, ariko ugasanga kwiha umwanya wo gukurikira wo kwiga ingene yo kwiteza imbere ugasanga ivyo bintu ntibirabajamwo ntibaravyumva neza. Ndasaba cyane les jeunes batwumviriza muri kino kiganiro batega abiri wungure ubwenge uzo kumva ikiganiro cose cigisha kwiteza imbere canke ikibanza cyaco cose bigisha kwiteza imbere ibintu vy'imigambi yaba umugambi wawe wenyene uri capable canke ari kuja hamwe n'abandi no bahanura ko bovyijukira cane umwanya munini. Turafise n'amatelefone ama smartphone ntahari kugira ngo tuje kuri WhatsApp dusamare Facebook dusamare ariko twari dukwiye ibi dufise bikadufasha kungura ubwenge bikadufasha kuja kuraba ivy'akamaro gusumba ibitatugirira akamaro nibwo Burundi bw'ejo. Ndabahaye akarorero nk'ubugiye nk'umwana wa 20 ans muri Chine usanga yifitiye nk'akantu yakoze nk'akaduga canke akamoto yaragakoze kandi gatambuka kagenda ubwo bwenga bukura hehe yakuze abibona. Natwe ubu turiko turabona ama cooperative turiko turabona abajene n'abandi bakuze bafite ibyo bamaze naho ntorinda kuvuga amazina mugabo bariho bose turababona. Ubunye hariho produce umwavu Burundi bwose bukaronka umwavu. Rero nosaba abajene ko hako baja kutumwanya mu bitagira akamaro mu matelefone mu mateleviziyo n'ibindi ko boza bararaba umuntu abaha akarorero keza ko kwiteza imbere kugira ngo ntihagire umujene tuzosubira kubona ariko n'urumogi umujene agenda atagira yaje umengo yataye ubwenge ngo yabuze akazi yamana amadosiye hariya na hariya ariko tubone abajene birukira ahubwo kuja hamwe n'abandi bumve birukira abo bandi baja ku kivi uno utaravyumva napfe gukurikira azobona iyo bija impera n'imperuka azoba umu entrepreneur akomeye usange ibintu bimeze neza. Nakoze ego nkuko umirije urwaruka kwitaba inyigisho zo kwiteza imbere nk'ikigo sijebu urwaruka rwo barukeneye gukurikirana izo nyigisho. Mbega urwaruka gosanga hehe ico kigo nk'abatahazi canke bo baronka gute? Abatazi aho dukorera aha muri rohero ya kabiri aveni ku nkiko numero 26 niho hakorera ishirahamwe abeje Burundi ariryo ryavyaye ico kigo citwa Centre d'incubation des jeunes entrepreneurs du Burundi. Naho dukorera uwo tugomwa uwo kumva yashimye ibikorwa vyacu yoza kuri ico kibanza canke agahamagara ku numero
za jewe njeje ico kigo yego ni 79 885443 ni numero za WhatsApp wari wowe wese ashobora kundondera kandi ndabitaba ndafise abajone benshi bakunda kumpamagara bambaza ngo formation izoba ryari rero turabahaye ikaze babwirane baze dukore twige dushobore kumenya ingene twiteza imbere murakoze canke bakaduhamagara kuri numero ya fixe ariyo 22 28 14 12 aho hose bazobitaba babahe ikaze bazoba bashitse reka shimire umutumire wacu Merine Kamikazi yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Murakoze cyane mwakoze kudutumira tuzobitaba kuko turacakeneye ko abajene basubira bakumva ko bafite agaciro bakwiye kuba abajene bateza imbere igihugu cabo. Shimire nawe mwese miko dukurikirana kiganiro batega birungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.